niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Atakangonongono kakaramutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwi iramutswe izina igihugu. Ku izina igihugu abahinga mu kirundi bicamwo kubiri. Abavuga ko ari izina ry'akame n'abemeza ko ari izina ry'inkomoko. Abavuga ko igihugu ari izina ry'akame ataco risigura kandi ntirigobotogwemo ijambo na rimwe barihenda kuko hariho amavuga n'amazina indiri arikomotseko. Notanga nk'utu turorero. Guhugumbwa no guhagarika umutima ubura amahoro kandi abantu isinzi muri kumwe batekanye. Guhugura no kubuza umuntu kuguma ku vy'igihugu kizi maze mu gisata kinaka ukamukarihiriza ubwenge n'ubuhinga ngo amenye ibiruti bizwi na zina muntu mu gihugu. Nkaho nahugura batimbo b'ikigabiro kama ca Gishora mu ci 2013 bagaca basubira kuba ba mbere mu Burundi bari baracupiye gutyo nkaronkera icemezo c'uko ndi muhinga mu ngoma. Kwaruguhwa abo batimbo kama bagishora ubundi bumenyi n'ubuhinga mu ngoma ngo barengera imenyerewe. Guhugura rero nukunagura, guhuguza nukuyaga urenza urugero ruzwi n'igihugu naco kigizwe na zina muntu. Amazina gobotowe mu gihugu ni agahugu, amahugu, gihugu nibenga, ibihugu, igihugu, igihugu ca rutura, igihugu c'Imana, igihugu c'imbura amazi, iminyura gihugu, indonda gihugu, nyene gihugu, ubwene gihugu, ubuhugu, uduhugu, umuhugu, umuhuguzi, umukuru w'igihugu, umunyagihugu, umwene gihugu n'uruhugu. Izina igihugu rifise indangura kintu zine. Ubwa mbere igihugu ni intara igizwe n'ivu, amabuye, ibiyaga n'inzuzi kandi kikagira imbibe zizwi kandi zikubahirizwa n'amakungu. Igihugu kiremegwa kandi n'amakungu ko cishira kikizana. Igihugu citwa kandi hakurya y'amazi, hanze, ihanga, ikungu, inkiko, ishinga. Agacamugani. Igihugu cagutse. Igihugu ntikiririrwa kiragwanirwa. Nimvira mu rugo simvira mu gihugu. Umugabo ahimvye agira ngo igihugu kigarukira mu mbari. Igisokozo sokwe niruze. Ndaseruka igihugu kigatamanzura. Izuba. Akajajuro. Inamujandi yasavye userukira Papa Benedegito w'15 ko mu gihugu atamurundi yoharika yamara kareka kwahukanisha baharitse. Umwungere yanse inamujandi ati uwo Yezu yiyama abayahudi kurenga ibigo agomba kugira Uburundi igihugu c'ubuhumbu. Umwungere ati sintegereye. Inamujandi ati wotegera ute wiyobagiza ko wirukanye umugore abamurungitse gusambana. Umwami yirukanye Samandari mu gihugu ciwe aca yubaka inzu mu giti ati yanyirukanye mu gihugu ciwe ahandi mu cinyoni. Ubwa kabiri igihugu n'abantu bagize igihugu kinaka. Agacamugani igihugu kiragona kiri maso. Igihugu kiribwa indya ntikiribwa ivu. Igihugu kiba gikene ntikiba coro. Igihugu ntigipfakara. Uwatutse se na nyina asuhishwa n'igihugu. Igisokozo sokwe niruze. Mvuye hasi igihugu cose ngo mwajahe. Umukuru w'igihugu avyagurutse. Sokwe niruze. Mvugiye ngaha numvwa n'igihugu cose. Ijambo ry'umukuru w'igihugu. Amajambo mperekeranywa ni gufatira igihugu amaboko imugongo, guhunga igihugu, gupfukama igihugu mu nda, gutanga igihugu, gutembagariza igihugu mu manga, gutembagaza inzego z'igihugu, gutera indwano mu gihugu, gutera umudugararo mu gihugu, guteza imbere igihugu, gutsimbataza amahoro mu gihugu, gutwara igihugu, gutwaza igihugu mu kazo, ibendera ry'igihugu, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'amavukiro, igihugu c'ubuhungiro, igihugu ca rutura mu butunzi, igihugu ca rutura mu kwivuna abanzi, igihugu kirashwa baduka, igihugu kiri mu nzira y'amajambere, inzamirizi y'igihugu, intwaramiheto z'igihugu, kubungabunga umutekano w'igihugu, kudurumbanya igihugu, kugarura igihugu ku manga, kugurisha igihugu, kuja mu gihugu, kumaza igihugu amaguru, kunyuruza canke gusesagura itunga ry'igihugu, kuregwa runyagihugu, kurya igihugu, kwagura igihugu, kwangarizwa inyuma y'igihugu, ururirimbo rw'igihugu. Abakuru b'igihugu c'u Burundi kuva cikukiye naba. Kuwa mbere mu Kakaro 1932
Uburundi bwikukiye bwaramutswa umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge Rubangisha Miheto. 1966 hatwaye Repubulika ya mbere ya Michel Micombero kuko hatembagajwe intwaro ya cami. 1976 hatwaye Repubulika ya kabiri ya Yohani Batista Bagaza kuko hatembagajwe Repubulika ya mbere. 1987 hatwaye Repubulika ya gatatu ya Petero Buyoya kuko hatembagajwe Repubulika ya kabiri. 1993 haje intwaro y'abanyagihugu kuko Melchior Ndadaye atsinze amatora mu ntwaro rusangi. 1994 hatwaye Cipriano Ntaryamira agenywe n'inama nshingamateka kuko Ndadaye yari yagandaguwe bunyamaswa. 1994 hatwaye Sylvestre Ntibantunganya agenywe n'inama nshingamateka kuko Ntaryamira yagandaguwe aho indege yarimwo irasiriwe mu gihugu kibanyi. 1996 hatwaye Petero Buyoya atembagaje intwaro ya Ntibantunganya. 2003 hatwaye Domitiano Ndayizeye abisikanije na Buyoya kubwishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha yasaba ikiringo c'amezi 18 imbere y'amatora y'inyuma y'indwano. 2005 hatwara Petero Nkurunziza kuko umugambwe akomokamwe watsinze amatora y'abanyagihugu n'intwaro rusange. Ubwa gatatu igihugu n'intara imwe muri nyinshi zigize igihugu kinaka akajajuro. Inamujanda ajanywe mu ntahe y'umubirigi yatwara igihugu ca Bujumbura na Ngozi. Umubiriga mubonye ati ako gakecuru kaheze niko mwagiriza umugumuko w'igihugu bamurekuye Inamujanda mubwira ati womeye igihugu mukuru w'intwaza ngabo ari umucubuko. Samandari yararitswe n'umuganwa ngo aje ku rugamba aturahevye igihugu cawe kigwanirwe n'umusazi. Umuganwa ati ni kuva rya rusara. Samandari ati burya na wewe nturi muzima ubwo muri ngabuzi neza kudatsinda. Umuganwa muzazi yashaka gupfa abonye Inamujanda yangarijwe mu gihugu ciwe maze amusanga mu rusengo rwa Mpungu havugiririzwa ingoma. Muzazi ati nino mu Buyogoma ugumugumura igihugu. Inamujanda ati ababiba amasaka y'umwami barihako abagemura inturiri bwami barisomya. Nta soni kutavugirizwa ingoma izija ku muganuro zivyi wawe. Ubwa kane igihugu n'isinzi ry'abantu igisokozo sokwe niruze ndaramutse igihugu kikanyegera imvura akajajuro. Umukuru w'igihugu yiborererwa yari mu munsi mukuru hageze ko avuga igihugu cakinje akebukana n'ushinzwe ibirori vy'igihugu yamara kubw'ivyuma bigurukana amajwi ubwongoshwe bwabo bukumvwa. Umukuru w'igihugu ati uno munsi duhimbaza ikiganani. Uwundi nawe ati ukwikukira kw'igihugu nyakubahwa. Umukuru w'igihugu atego ni mama. Nyina wiwe hari mu banyagihugu ati nturahebe indahiro z'abungerega mwana. Sinorangiza izina igihugu ntagize ico mvuze ku banyagihugu n'abene gihugu. Insiguro ntanga ni y'umuhinga mu Kirundi ata muntu numwe aserukira kiretse ubumenyi bw'indimburo. Mw'izina abanyagihugu harimo akagetugetunya kitwa insigarira zina ngereka nsanisha co kimwe naba wa rya ya cha vya za rwa ka twa kwa na ha. Nya igizwe n'itsitso ni ikaba inshozi yigenza nk'irivuga rikene kuri ndi uri yari twari mwari bari. Nya igizwe kandi n'agasozo asatunga kerekana uwo muntu canke icari cyo cyose cega. Umunyagihugu rera caba zina muntu afise igihugu kinaka akanakibamwo. Umukuru n'umuto, uwize n'utazi gusoma, umusaza n'umwana bose baca baba abanyagihugu. Mw'izina bene gihugu harimwo itsitso ene ryumvikanira mu kimoso wene na hene. Itsitso ene ryumvikanira mu kimoso wene na hene. Wene ni kuvuga we nyezina kasisa. Umwene gihugu acaba umuntu abonywe abonamwe ishusho kasisa y'igihugu kinaka. Abagenda amahanga barazi neza kuhuye n'umurundi umwibwira niyo yokwiyumanganya nkuko babikunda. Itsitso ene ryasigura kandi kwamuka no kugira isano. Umwene gihugu acaba zina muntu yamuka mu gihugu kinaka. Naha batimbo twivyinira tuti turi bene mugabo umwe, turi bene perezida, Uburundi bwacu nibwubahwe, sangwe mwabakuru muvyagiya. Itsitso ene rirasigura kandi kuba samuragwa no gutorana. Umwene gihugu acaba umwe mu baramutswe igihugu kinaka
wa mbere yagitoranye akaba nyakubahwa umukuru w'igihugu twese tuzi. Naho nyene abatimbo twivyinira tuti kunda Burundi kunda bene bwo umviriza abanyamahanga baraduteranya umviriza turabavukana umviriza. Ndabakengurutse no kumwonga no kumugezi muri akagira impundu n'impuzu naho kundwiza. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.